harya hari umuntu atifuza kugendera mu muduga? Hari umuntu yanga umuduga kweri? Kumbura uko tuzikunda birarutana, ariko nibaza yuko abanka imodoka ari bake. Ibi bintu tuvyumvirize guhera kuri volume ya mbere gushika ku ya nyuma kuko birahambaye cyane. Heruka kubabwira nti urugero rw'ivyo ushitseko canke rw'ivyo uzogerako rungana n'ukwizera kwawe. Voilà. Buke wa mugabo yavuga ngo the extent of your vision is the boundary of your blessing. Ngwaho ugeze yerekwa niho hagera n'umugisha wawe. Ngoma ndababwire ikintu niyubatsemwo kiyaruha kiba nk'urumogi, kiba nk'ikiyayuramutwe muri jewe, kandi ndabona yuko gikunda. Ndabereka ico kintu amatrase chance zemwo, ndabereke n'ingene vyahavuye bihinduka. Ico kiyayuramutwe ndabereke ingene cyahavuye gihinduka maze guca muri ya kaminuza nababwira. Uno munsi nagomba twige kukwizera. Muraba ukuntu kwizera gufise ingufu zikomeye iyo wakwiyubatsemwo. Michelle Obama aravuga ati ukwizera gufise inkomezi zikomeye cyane. Aha utabizi ntavyazi. When you are struggling and you start thinking about giving up, I want you to remember something that my husband and I have talked about since we first started this journey nearly a decade ago. Something that has carried us through every moment in this White House and every moment of our lives. And that is the power of hope. The belief that something better is always possible if you're willing to work for it and fight for it. It is our fundamental belief in the power of hope that has allowed us to rise above the voices of doubt and division, of anger and fear that we have faced in our own lives and in the life of this country. Our hope that if we work hard enough and believe in ourselves, then we can be whatever we dream, regardless of the limitations that others may place on us. Aha rero iri si jambo gusa rimwo n'akantu k'akarenzo kabisa. This is not a normal speech, it's more than a speech. Ati mu gihe uri kuraca mu bintu bitoroshe ukumva ushitse ahantu wumva wobiheba, ati nagomba ndakwibutsa ikintu twahora tuvugana n'umugabo igihe twatangura urugendo haraheze imyaka 10. Ati ico kintu nico cadufashije nk'ugo rugendo kidushikana muri White House. Ati ico naco sikindi n'ubushobozi kukwizera. Ati nk'uko kwizera kwacu twagira duti nitwakora cyane tukigirira icizere nta kintu na kimwe kizotuma tudashika ku ndoto zacu. Ati twizera yuko dushobora gushika ku kintu cyose twiyumvira naho hariho ibitugwanya canke intambamyi nyinshi. Voilà, uko kwizera kwahavuye kubashikana gutwara igihugu gikomeye cyane, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno munsi tugomba twige ubushobozi bwo kwizera, the power of hope. Ibintu ndabitanga mu duseri kugira ngo abari kuri WhatsApp biborohere kugurura ibintu muvyumvirize neza, kuko muza gusanga bifatanye cyane n'ivyo nkora. Ntashobora kuba ariko arakora ibintu canke avuga ibintu utazi ingene yakuze, akarere yakuriyemwo, utazi ivyo yaciyemwo, ingorane yaciyemwo, ushobora gutahura neza igituma avuga ivyo ariko aravuga. Abize psychology murazi ico bita influence dimirie. Voilà, aho waciye, abo mwaganiriye, aho wakuriye, aho wize, voilà, ivyo vyose birafekta ku buzima bwawe, biratuma uba umuntu kanaka. Kuriye mu banywa inzoga biroroshe cyane kushobora kuzinywa, ukuriye mu basoma ibitabo
biroroshe cyane ko ushobora kubisoma. Ukuriye mu bakunda ijambo ry'Imana biroroshe ko ushobora gukunda ijambo ry'Imana. Influence dimiriye iki nta kucirengagiza niko kimeze kandi nta nuwo gihindura. Uko rero ntiriwe ndabatevya reka nduge kwijambo ndababwire ingene ico kiyayuramutwe canjemwo. Ndababwire n'ingene cahavuye gihinduka ikindi kintu. Navukiye mu muryango ubayabaye, no kuvuga ngo navukiye mu muryango udakenye kandi udatunze. Iwacu je nakuze badandaza inzoga, badandaza ubuki, badandaza ibiyeri, badandaza amafanta, badandaza urwagwa. Iwacu hamira abantu barafata ibirometero n'ibirometero baje kunywa utuyoga iwacu. Yuko hadandazwa ivyo bintu vyose nawe nta bukene bwinshi bwariho. Iwacu rero haraza abantu b'imiduga baje kunywa inzoga, haraza abasirikare, haraza abapatiri. Mana yanje nakuriye mu muryango urimwo abaporoti ukongera ukabamwo abakatolika. Haraza abapasitori hafi y'urusengero bakaza n'amamodokari. Kera bari mu bintu vy'amamanevre abasirikare banywera ibiyeri iwacu. Je nakuze mbona imodoka avuga nti jewe niyo nakura nzotegerezwa kuronka imodokari ikomeye cyane. Je nari umuntu akunda umunyenga cyane. Nk'abantu baba bavuye iwacu barashobora kumpa lift bakanshikana nko ku birometero 2 ngaca ngaruka n'amaguru. Narakunda imodokari birenze uko muvyiyumvira. Mu bigumbagumba vy'ibitoki wasanga ndiko ndakora imodokari mu biti. Mu mutwi wanje nabona imodokari gusa. Kuja kwishure hageze gucapa nta kindi kintu je nacapa atari imodoka. Kuri imodokari zo mu bibati ngakora imodokari zo mu bitumbagurwa voilà bijya nyene abana bakinisha. Haza umuhungu yaje kwiga kwishura avuye Inyanzaraki azana imodokari y'umuzagazaga ikoze mu nsinga. Mana yanje niho nari nkibona ivyo bintu. Iyo modokari yiwe ndayikunda kubi. Ariko arayinyonga inepa nyene wamengo ni imodokari kabisa. Ico gihe iyo modokari ca ndayimugurira voilà ntangura kuraba ingene ikoze rero. Nanje ntangura gukora imodokari mu nsinga. Hozi imodokari y'insinga abanyeshure barakerama. Hariho n'abandi banyeshure rero baciye bavyijukira. Ahantu hari uruzitiro rw'insinga twarazirana. Inzi ibintu vy'imodokari z'insinga ko mwabikina. Jewe ntikwari kubikina gusa murumva yuko nazikora. Inkuru y'umwana isubira inyuma ntaratangura gukora izo modokari z'insinga. Hari ahantu hepfo y'iwacu bigeze kurima baragira inyana nari narahaciye ibarabara nukuvuga ngo nanyongamwo imodokari z'amabuye. Nari mfise ibuye ry'Jeep ryari riconze ukuntu wamengo ni Jeep nyene voilà musi ryaza ryararushe riraba nk'isima kubera naguma ndari sunika. Nukuvuga ngo nari naraciye ibarabara ntangiye Bujumbura iri barabara rije Makamba rije Bururi voilà. Nk'imvura yaguye rero ndiko ndanyonga ayo mabuye nararyoherwa sana. Ngiye nk'inyana iswingi giwanje ryaraho nukuvuga ngo zarashobora kunjana nukona ndi muri ivyo. Mu bintu byanyohera ivyo bintu byaranyohera cyane. Nkozi imodokari narakora na vora amapine y'imbere agakata kujya nyene kwa amapine y'imodokari. Mvuze ibintu vy'ingorogojo bimwe vy'ibinyongo abana banyonga bariko bariruka. Nukuvuga ngo twebwe twaja gusenga ahantu ho ku birometero 2 ugafata ikinyongo ukiruka ugenda urahinda kujya kw'imodoka mpaka ku rusengero utaruhutse. Ibintu ndiko ndababwira sinzi ko mwe mwabiciyemwo vrema. Je narinzi guhinda nk'imodokari zose itagisi yabivuatiri yabibeni canke ikamyo narinzi guhinda nkayo. Hari abandi bahungu nabo nyene baba ahantu hita mu ndebe
barabahinga mu byo gukora imodokari. Tugiye ku ishure rero umwe wese afise imodokari yiwe, twari abantu b'abagabo kabisa. Yari swingi, wari umunezero wampaye inka. Mana yanje, mana yanje, iki kiyayuramutwe cari mu kungeseza. Imipira mwese mushobora kuba mwarabikoze, ivyo birasanzwe. Kuri ibi vy'imipira jene naraguze umupira w'ikizungu. Voilà, jana mfise umupira w'ikizungu, niko twawita. Umva yuko abandi bana bazi wacu bazanywe n'umupira w'ikizungu. Ivyo umupira nabihevye maze kuvunika ukuguru. Nuko ako karagaciyemo, reka mbandanye n'ivyo narimo. Ikintu c'imodokari rero kija mu bwonko, kiraba kujya kw'ikiyayuramutwe. Jewe niyumvira imodoka, nabona imodoka, naraba imodoka, imodokari yatembera no mu marasi wanje. Umuhungu twahora turagirana inyana, ndibuka twaratigiye no gutigira. Turavuga duti tuzoraba utangura kugura imodoka. Wewe vraiment nivyo yarantanze kuyigura, ariko je naciye nja mu bindi. Okay, reka tubandanye. Niho abantu biwacu mu muryango biga mu marise, baje muri vacances, bazana ibitabo bimwe bita mu magazine. Bicafye mu imodokari nziza nziza ya nanje ngaho ivyo bitabo nari narabigwariye ko. Mana yanje, mana yanje. Zengo ibiyayuramutwe. Ibiyayuramutwe si droge gusa canke si urubogi gusa. Hariho n'ibindi bintu ushobora gushira mu buzima bwawe bikaba ikiyayuramutwe. Uko ivyo birankwirikirana no muri kaminuza, abantu twiganye kuva mu mwaka wa mbere gushika mu wa 4, abo twabana muri home, no kuvuga ngo nta kindi kintu je naguma mvuga imodokari. Naragize imodokari ngomba mu buzima. Voilà, yari double cabine, casisiye, casuruye. Mana yanje. Iyo modokari yagendera mu ngodo. Aha ni nk'iki gifode murakibona ngaha. Ya. Iyo yagendera mu ngodo yiwanje. Umwanya wose ndiko ndavuga ibizi y'imodokari nababwira nti raba, ntimuyibona ngiyi. Abantu rero babona ndiko ndavuga ivyo, babona yuko bwatumutse, babona yuko ndumusazi, ntibari bazi iyo vyahereye. Ntibari bazi ingene ivyo bintu vyatanguye kumfata. Nari nifitiye icizere gikomeye, nari mfise icizere gikomeye yuko iyo modokari vyanka vyakunda nzotegerezwa kuyigura nkayigenderamwo. Narafashe double cabine nizo modokari nari nzi yuko zikomeye. Hejuru y'iwacu kuri ry'abarabara nababwira rigenda inanzegwe nkuko muribona. Iri nibaza ko ari barabara rigoye cyane gucamwo, abama baricamwo baduganye igitoro kuri antene y'inanzegwe. Ndazi yuko muriko muranyumva. Niryo barabara rya mbere rigoye cyane kunyongamwe imodoka. Nta yindi modokari yarenga mw'iryo barabara atari double cabine, kandi rimwe n'inkunguru z'igitoro. Rero naho ndavyitegereza bikamicirwa, nkavuga nti basha je nta yindi modokari nogura mu buzima, nzogura double cabine, hamwe no mu mwonga nzoyicishayo nka mana yani, hamwe no mu biti no mwishamba izocayo singire n'ingorane nimwe. Azi yuko ahantu hanyerera haba ibinogo, double cabine ntaco bivugana. Voilà. Niyo modokari yagendera mu mutwe, niyo modokari yagendera mu bwonko bwanje. Maze guheza kaminuza ntangura gusoma ibitabo rero. Voilà. Ibitabo vy'aba motivateur. Mana yanje. Vy'aba Napoleon Hill, ba Steve Keller, ba Zig Ziglar. Ibitabo vyinshi kuko narakunda gusoma. Bimwe vy'aba Henry Ford. Voilà. Henry Ford niwe yatanguje uruganda rw'imodokari zitwa Ford. Izi modokari nyene ndiko ndabereka. Mbega ikiyayuramutwe gamana ya. Jambo rero ryatumye cya kiyayuramutwe cari muri jewe gica gisara kikamutse. Iryo jambo Henry Ford yavuze ati, whatever the mind of the man can conceive and believe, the mind can achieve. Mana yanje.
na Napoleon Hill yararivuze ko ati ico umuntu ashize mu bwenge bwiwe akacizera cyane ategerezwa kugishikako. Motivation itangura kubiragira muri jewe kubera nasoma ivyo bitabo. Voilà, ntangura kumva umengo no motivateur, umuntu atera intege abandi. Voilà, umuntu afasha abandi gushika ku ndoto zabo. Haje ibitabo usoma, ivyo wumviriza birashobora kukugira ko impact mu buzima. Duye n'umuntu tukaganira, yava ngaho umengo n'urusase, yava ngaho abaye uwundi muntu, yava ngaho yugurutse amaso, yava ngaho afise intege zidasanzwe, yava ngaho ndamuteyemo ikiyayuramutwe cukwizera, cukwishiriramwe icizere cugushika ku bihambaye. Voilà, bamwe muri abo n'aba-entrepreneur baragira bati asha turakabona duhuye, baravuga bati waratwuguruye amaso kabisa, ico kiyayuramutwe nta handi hantu nagikura cava ngaha muri ibi bitabo. Voilà, ngo you become what you read. Amajambo 10 uvuga arerekana igitabo wasomye. Wasomye ibitabo vy'ubutunzi, wasomye ibitabo vya filozofi, wasomye ibitabo vya politike. You are what you read. Uri ivyo usoma. Ntushobora gutandukana n'ivyo bintu, ntibibaho. Mbona nasoma mw'ivyo bitabo niyo naca nshunguruka. Uwo duhuye ntagombe kumva iruhande akahumira. Navyigisha abantu niko nanje vyatera binyengetera cane muri jewe. Nimuhira nshitse bace bakoranira ku meza bati twari dukumbuye ya majambo. Soma ibitabo vy'abamotivateur bakubwira bati no eheraba banaka barabishitseko nawe wobishikako. Voilà, 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 voilà. Amajambo nkayo niyo nihereza. Voilà, nico cari kinyobwa canje, ayo niyo yamboreza. Guca rero ngira nti ntako noshobora kugendera mu modokari nk'iyi y'umuntu w'umugabo ntakoze. Voilà, reka rero nkore ibintu bizotuma nshobora kuronka iyi modokari vyoroshe atani ingorane ngize. Niko guca ntangura vya bikorwa vyose mperuka kubereka, kandi byari bigeze ku rugero rwiza. Narakora, narababwiye yuko ntigeze mba umushomeri, nakoresha amahera yanje. Jewe abo bantu nyene mu nyuma baribwiriza bakavuga bati mugabo reka ababigisha bawe tubafashe turabe ukuntu twabafasha kubera nabo nyene bararuha. Bati reka tubatera intege kabisa, barakora cyane. Nanye ngashangira ntaho murantunganirije, muramvyaye. Abantu rero murabona ko kari koroshe cyane, aka niko katuma ivyo bintu byose bikoreka. Uko vyagenda je nari umufacilitateur gusa. Okay, bashoboye gufasha bigisha babigisha gusa, je nta kiri ndondera. Urumva namwe yuko nahinyanyuye akantu nkako vyarashoboka cyane gose ko abantu benshi cyane bashobora kwiga vyoroshe. Urumva yuko mfashe vya bindi nakuriyemo ngateranya ko nivyo bitabo nasomye, nagumana ivyizigiro vyinshi vyuko ya modokari nzoteba nkayironka. Formule iroroshe, ni principe. Zig Ziglar aravuga ati mu gihe ufashije abandi gushika kuco bipfuza, mu nyuma nawe uronka ico wipfuza. Iyi ni principe yafashije cyane kandi nkigira ko nuko. Eshi baratangara bati none kubera iki ivyo bintu bikoresha amahera yiwawe? Bobo iri banga ntibaritahura, iyi principe ntibayitahura. Na jewe nayitahuye ari uko ndayisomye mu bitabo. Navuga nti hamwe nshoboye kwigisha abarundi, hamwe nshoboye gukora ico gikorwa, Imana ikanshoboza nkagikora, nti iyi n'akantu gatoya gose. Nagomba yuko ibikorwa ari byo vyivugira, hanyuma ya modokari nkayironka mu nyuma. Jambo ivyo nakora byose nari mfise ini motivation, hari ikintu caguma kimbiragiramwo. Narabwiye ukuntu hariho umusoda w'umukoroneri muri bamwe bakuze w'imvi
yandavye igihe twariko turanywa akayi na baba chef akandaba ati no muri wewe hashobora kuba harimo ikindi kintu ibi bintu uri kurakora ntivyumvikana. Nari mfise motivation, hariho ikintu ca motiva. Umbwire nimba mwarakwirikiranye neza urugero nari ngezeko, ivyo nariko ndakora aho vyari bigeze. Mu myaka mikeya nari kubura imodokari akantu nk'ikimenyetso kibereka yuko ivyari muri jewe indoto nari mfise naza ndi mu kuzishikako. Ngiye muri RTNB ngiye kubonana n'umuyobozi wa radio na televiziyo. Ese murazi yuko muri RTNB hagoye kwinjira abagenzi. Mubonano ndagenda turaganira, narabwiye yuko muri RTNB twagomba kuhakorera vya bikorwa vy'icongereza. Bagira bati natwebwe ntidushobora gusigara inyuma muri uyo mugambi mwiza. Mu vy'ukuri wari umugambi mwiza, nta bantu bawugaya. Umudirecteur yatwara RTNB no kuvuga ngo yari yashimye uwo mugambi, niko kuca ntumako rero. Turavugana ibintu nyene vy'akazi, ibintu nyene vy'abantu babashinga ntahe muravyumva. Voilà, hageze ko ntaha aramperekeza. Aca mbaza ngo mbega imodokari yawe iri hehe? Hamenye yuko nahaje n'iguru, haje ndahatera igere basha. Ndamubwira nti je nta modokari nazanye kweri. Bivanye n'ivyo twariko turavugana, ntiyashobora gutahura yuko umuntu ariko aravuga ibintu nk'ivyo adafise umuduga. Ku mutima nanje nti ndi mu nzira yo kuyironka. 2014 voilà, mu mpera ibintu bitangura guparangana wampaye inka. Ibintu biparanganye abantu bafise ubwoba bw'2015 voilà, nanje ndavuga nti reka nkuremeza. Niko guca fata indege nja i Dubai. Nasa n'umaramaye ncitse intege, nari mbonye yuko za ndoto zanje zihejeje kunigirwa mu menshi. Nkuru y'umwana isubira inyuma, murumva je mpejeje amashure, umuryango waransomesheje, hanyuma aho notanguye gukora ibikorwa vy'umuryango, aho notanguye gufasha nanje mu muryango, nciye nja muri vya bindi vy'icongereza, aho kuronka amahera ahubwo nije ndayatanga. Mu muryango rero ntitwabibona kumwe, ntivyumvikana. We ngaho urakomeye, abandi bariko bariyubaka, bariko bakora ama projet, udu projet tubateza imbere, aho nawe wokoresheje amahera uriko uraronka uriko urayata mw'ivyo bintu vyo kwigisha abantu. Uriko wigisha abakozi ba leta bahembwa amahera, nawe uriko ubigisha ku buntu. Voilà, uriko ubigisha ivyongereza. Ivyo wewe ntibona ko ngaho bwari ubusatsi. Rero ivyo uriko urakora biparanganye. Hanyuma mu muryango bakaba bakubwiye bati ivyo bintu uriko urakora, ivyo bintu ubona biri raisonnable. Mwumva abagabo nari maze imyaka nkora ivyo bintu, hanyuma bigaca biparangana. Bahora bavuga bati ivyo bintu kabisa ntitubitabura, ntituvyumva, ntitwumva ukuntu amahera yawe yose wayamariye mu ivyo bintu. Rero nsa n'umaramaye, nacitse intege. Voilà, ndavuga nte bagabo ahantu sinohaguma, reka ncomoke Dubai. Ivyakurikiye n'ukuntu CAKIYAYURAMUTWE cahavuye kimvamwo kigahinduka ibindi bintu ni mu cigwa co hanyuma. Imana nibahezagire mwese, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ivyo uri kurakora ni giki kikumotiva? Ahari CAKIYAYURAMUTWE mu cigwa gikurikira muzoraba icahasubiye.